Ndaza amajambo menshi mwarayumvise mu social network baravuze nabi couple yabo ntizoshika kure Noraski aje kurondera succès azoca muta Fanny azoca mugira iki c'est pas les histoires Fanny ngo arakuze kuri Noraski hajyanye ngo nashobora gukunda Fanny amajambo menshi sana mukibagira yuko urukundo guys rudatora en fait yavuze ati uramunezereza Fanny Lavine ubwo nyene yarivuze amufashe ku rutugu petite sœur wiwe Fanny biramunanira amosozi arakoroka muramuzi Fanny ko ari emotionnel cyane urazi ko Fanny yarakomerekejwe cyane mu mutima nico twokwita abagabo navuga abo bagenda barahura kurujya bavyaranya abana mbese nabandi bagenda bakurikira mu nyuma batigeze baronkana ko abana urabona ko ari umuntu ujaka yakomerekejwe n'abantu benshi cyane umutima wiwe usa nuko wahuye n'ibibazo byinshi rero kumva kansere wa Fanny abwira navuga Noraski kuriya nuko yarazi yuko petite sœur wiwe bakeneye umunezero ikintu cyambere Fanny Lavine yarakeneye nukunezerezwa no kwibagizwa ibihe yo yaraciyemo Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel focused for this industry of Buja Flavor. Chakini makuru chama kibazanira bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hamadusura dukengurukira namwe bakunzi ba Step Media. 257 wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka bituma dukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kese ndakubwira ati kuri mikuru kumwe na Beni behind the camera ni CK professional. Uno munsi rero ndashaka twege kwano gatoye ni ikiganiro kizoka makiza every time turonse time nawe nta kundi nakanalije gato cyo twigira kuri novuga kuri dote mwe ariko murabona novuga kuri solution cup kuri YouTube channel ya mugenzi wacu hari ya Fanny Lavine ari kumwe n'umugabo we mushinga nayi wiwe akaba ari we Noraski bivanye naho umuzi cyangwa umuherereye ndazi benshi mwarakurikiranye novuga ivyerekeye challenge bagiye bacamwe kugira ngo bagere hajye bageze yesu no musi ndashaka twege gato kuvyerekeye ijya dote yabo guys ndazi ko ari abantu benshi cyane bambaje ibibazo byinshi ati Beni bimeze gute ko mutagize ikiganiro gati no ntivyari gukunda ko tugira ikiganiro ibintu byari kuba bigoranye kuko urumva hari abantu hajya babiyubashe guys kubashira kuri social network biba bigoye sana no musi rero ndashaka twege ku kintu kubijanye na dote ya Fanny Lavine hamwe na Noraski mbega wibaza yuko wewe wayibonye gute wayibonye gute yaje ko bwanje ari ibintu bingaye nshaka tuyagako kandi zere ko bizagenda neza sana kandi biraza bo ofite mu bisanzwe jivyo nabonye ibintu byari bimeze neza sana selon n'ibintu kuntu byagenda biraba ama challenge bagiye bacamwo de le début jusqu'à aho bageze vraiment urabona ko ari abantu vraiment bari bapambanye kugeza aho bageze bace mu bintu byinshi sana ndakubera ati rero igice cyambere urabona yuko ukuntu binjiye genre novuga abashitsi abibona Noraski bashitse baherekejwe Noraski aherekejwe n'umuryango wiwe abavyeyi biwe urabona ko byari bimeze neza sana urabona ukuntu babakiriye urabona ko byari bisa neza sikera za kwacishijamwe ama video ama image murabe ukuntu bari baberewe abavyeyi ba Noraski hamwe na Noraski nyene nuvuga mu Rundi mugenzi wacu brother aja gusaba umugeni akaba ari we Fanny Lavine nuvuga imucugira kabiri kwari kuzimana nuvuga no kwakira umuryango wa Noraski nyene kugira ngo urubanza rugende neza sana ndazi ivyo murabikurikiranye nitwo birandira ko cyane ariko ahanini je shaka kuvuga kuvyerekeye ukuntu cyambere na mbere kuri aho hantu ukuntu binjiye n'ukuntu babakiriye byari bimeze neza sana ariko ari kintu abantu benshi batigeze babona abantu bari baje kuraba nuvuga nyarubanza abantu bari baje nuvuga gukurikirana urubanza rwa Fanny Lavine hamwe na Noraski urabona yuko abantu benshi sana urabona yuko nuvuga mu kibano cy'aba Fanny Lavine urabona ko bari bamuzi neza sana kuko bamuzi nabi urabona yuko ntiyari kuronka n'abantu babiri baza nuvuga kumushigikira urabona ko yuko mu ntare bari bajemwe nuvuga ya Maria ibukeye urabona yuko byari bimeze sana urabona ko n'abantu benshi insinzi bari baje nuvuga kuza gushigikira Fanny Lavine hamwe na Noraski urabona yuko bisa nuko byari bisa neza sana kurundi ruhande bitwereka indi image kuvugira ati iyo ushigikiwe n'Imana n'abandi bantu baragushigikira iyo ushigikiwe n'uhoraho urukundo rw'Imana ruraza rukavomera rukuzuriza hajyanye ndakubwira ati rero ikihe kintu nashimye ikintu rundi ruhande navuze ati mbega yari mariage cyangwa yari concert kuko kurundi ruhande tuvuga ati none aba bantu babimenye gute aba banyi gushika abantu bose baza gushikaho imiduga yuzura ati mbega
Fanny burya arazwi gushika hariya hose ariko kurundi ruhande nkavuga bati iyo umuntu afise imana muri we genre n'abantu baritumira urashobora kuza kugira urubanza ugasanga ari n'abandi bantu bihamagaye bakaza ugati vraiment ifoko tuza tugushigikira ko kurundi ruhande je vraiment ndabonye ku bintu byari bimeze neza sana ko urabona yuko ntibagwikoranye bonyene ko bavuga ati hajya birabishe sana gutamba wirorera birabishe sana gukora ibintu uvuga ukagoma uvuga ati mbega nibande baza kuza mu rubanza rwanje selo no kuntu Fanny bamuvuga selo no kuntu Noraske bamuvuga abandi ndazi hari abantu bagira ubwati mbega urubanza rwabo uzava gwitabirwa n'abantu benshi ariko je kurundi ruhande je vraiment kuntu selo no kuntu ndabazi navuga ati bajya abantu ahubwo bazova babura abantu iyo babashira abantu bari buzuye sana indani no hanze imiduga iruzura parking iruzura je kubwanje ravuze ati vraiment big up sana ni resultat nziza sana selona ma challenge baciyemwo ndaza amajambo menshi mwarayumvise mu social network baravuze nabi couple yabo ntizoshika kure Noraske yaje kurondera success azoca muta Fanny azoca mugira iki c'est pas les histoires Fanny ngo arakuze kuri Noraske hajyanye ngo nashobora gukunda Fanny amajambo menshi sana mukibagira yuko urukundo guys rudatora urukundo ni rutora urashobora gukundana n'umuntu uje avuga ati uyu muntu abantu bose baramupinga c'est pas les histoires wasanga ukundanye n'umuntu abantu bose bavuga ko ari umwicanya ariko ugasanga couple yanyu imeze neza sana akahistwara gato dusubira muri Etats-Unis tujya muri dusimbira muri Etats-Unis urabika ko na Nicki Minaj umuntu bagendanye genre umuntu bari kumwe ubunyi bamwagiriza ko ari umucriminel yica abantu cyane mugabo Nicki Minaj n'ubustar bwe n'ubwiza bwe avuga ati jewe niwe nahisemo kandi urabona yuko amaze no kubibaruka novuga abana benshi sana kurundi ruhande vuga nti iyo umuntu yakunze ahubwo mushigikire numuca intege kuko ukigira ngo umuntu agukunde cyangwa umuntu akunda umuntu burya bayace mu bintu byinshi sana rero urinze ubona abantu bakaja hamwe bagakundana ibintu bimeze neza sana dusubira kuri dote ya Fanny Lavine hamwe na Noraske urabona yuko abavyeyi bafashe ijambo ikintu cyatujyoye rero tugira ko tunabibutsa yuko Noraske we asanzwe ari umunyamwaro ariko urumva ubonye imwaro isigaye iri muri Gitega novuga baje bava mu ntara ya Gitega commune Nyabihanga ku mutumba wa Gisiki iwabona Noraske urumva umuryango wabo Noraske afite we papa wiwe yitwa Ndayiragije Juvenal yari yaje gusabira umuhungu wiwe mu rugo rwa Bigirindavyi Bonito ari we se wa Fanny Lavine urabona ko ibintu byari bimeze neza sana ikiyanjoye rero kuri kumushinga nahe Bigirindavyi Bonito yakubwiye ati Jesu ushura kuja gauche à droite tugende hariya tugarukera tugende tumanuke tuduge ngo urumva ngo sindabazi ngo sindabibuka ngo imisi yaciye ni myinshi ngo urumva ngo umusire kandi mutwidondore no novuga mutama novuga ati ndabushimire cyane bavuze ati Jesu ushura kuja gauche à droite ahubwo ngira ko ndababariye ko mutazimi mwaje mu rugo gwiza mu rugo rw'abantu bakira neza mu rugo rw'abantu guze mu rukundo kandi ababarira ati rero nimba mwazanye ibiseke ni mubizane tubishire hariye novuga habo biki biseke hama muce mutubwira ikibazanye kurundi ruhande acahakira ijambo ry'umuvyeyi novuga wa umushinga na yaraje asirukiye novuga umuryango wa se wa Noraske wa Ndayiragije Juvenal nawe acavuga ati biratujyoye cyane biradushimishije cyane mutahama ko utabaye nka babandi batubwira ati ngo biki nibiki waho kurundi ruhande wewe ushimye kududirirako kandi nivyo viza kududirirako agucisha ku ruhande umuntu umucisha hari mugarura muduzu mumanura ariko ni vyiza cyane kuba direct kwambwira ati burya je bimeze gutya anye bimeze gute wewe bimeze gute uzanywe niki amahoro canke bimeze gute novuga waje umushinga naje asirukiye novuga umuryango wa Juvenal naca mubara ati kubwacu vraiment ubwa mbere byagenze urukuno kureka sike kumbere bacishirizamwo ako kantu gatoye amajambo abavyeyi ba Fanny Lavine no bavyeyi ba Noraske bariko bara challenginga novuga kuvyerekeye amajambo nakantu gatoye maraza kumviriza abashizi duhava tuvuga muri zambo zari zikiyengo bari bavuye baje bavaniye bacumba tubazi murure ndibazimiye na gatobasha kuko ujya se rugo ari kumwe nanya rugo wiwe n'abandi bantu nka babiri batatu baraciye kugira ejo bundi atari kera cyane baza baturamutsa noneho baturamukije tuyaga umwanya mutoya hama turasezerana baratahuka baca bavuga bati reka hari wundi munsi twifuza yuko tuzokongera tukagarukana kugira ngo duterane kuba umushinga nahe Bigirindavyi Bonito kuko mubivuze ndabashimiye cyane yuko mutabaye nka babandi barabatangura guca hirya no hino bakavuga ngo bari abantu ntitubazi
ariko mweho naturiye koko by'ukuri twaraganiriye kuko bimaze kubivuga. Yes, nizere yuko mwavyumvirije mwabibonye ukuntu bimeze mu nyuma barahinze barashika ku ijambo rimwe rya mukuru gushikaho umugeni bamuzana. Iyi sije nshaka ko tuyaga ko rero neza cyane tuyivuga ko kandi tutiteba ko gatoyi ukuntu FANNY LAVINE yaje ukuntu yazanywe ukuntu bamwakiriye ukuntu Noraske yamwakiriye ukuntu Mbega vyagenze gutugira FANNY LAVINE ashike gushikaho Noraske aho bamumuhereza Noraske yakira umugeni bamuzanira umugeni. FANNY LAVINE yaje mu bakobwa benshi yari yambaye novuga yari yambaye ibintu vy'ikirundi genre ariko bitwikuriye novuga mu maso hose ntushobora nashobora kumumenya yari mu bantu benshi muri bisanzwe yari mu bantu benshi bya bindi dukunze kuvuga bati ukunze umutura muri benshi kandi ukunda uramumenya naba yinyegeje gute naba ameze gute naba mask naba ari mu mwijima umeze gute uramumenya. Guys ndakubwira ati rero ukuntu yaje kurundi ruhande byaduteye question mark Mbega Noraske burya ava mutora abatora umugore wiwe abatora novuga rya jambo rimwe rivuga ku mutima wiwe. Icyatsi ryoye nuko Noraske yatigeza didinganya ariko nsibye ama etape menshi reka dusubire inyuma gato mukuza kwa FANNY LAVINE urabona yuko haje ari ku marakobwa benshi ariko kurundi ruhande hari umwana yagaragaye ndazi yararyoye abantu benshi yaravuze amajambo menshi agiye atandukanye yararyoye abantu benshi novuga kurundi ruhande byaradushimishije cyane. Umuntu agacuka ati Mbega uyu mwana y'amajambo yakuye he munyumvirire umwana reka siki yabashiramo aka video ko umwana ariko aravuga. Tunezerewe kuba uje mu rugendo wacu ariko nkuko haririmbye ngo ndabona ngo mutabonye ngo umeze fresh umukunzi wawe ubone ko udacanganiye. Akubwira ati abwira nuvuga uzo mubera papa ndazi ujya mwana murazi ko ari wa FANNY LAVINE ariko kurundi ruhande kwera ata muhungu yarahari nuvuga yozibira kurundi ruhande nka musaza wa FANNY umwana wiwe novuga Ufise umuhungu we wa mbere yatekereza kuba mu kibanza novuga cyo kuko kubwira ati iyo umwana amaze gukura canke iyo uvyaye umwana araba nk'umugenzi wawe canke akaba nko muvukana mu muryango novuga wa Bonito urabona yuko ujya mwana bamufata nk'umuhungu novuga nk'umusore canke novuga nka musaza wajya bakobwa bose canke bajya bakobwa bavukana na FANNY LAVINE wakajya kana rero karandyoheye ukuntu kahagaze reka nabwira amajambo mu nyuma ndaza gukurikirana uvuga ivyo ariko aravugwa yamubariye ati waririmbye ati ndabona uramubwira ati ntucanganikirwa ngo umeze fresh uriko urumvira umwana acarahindukira aramwereka bajya bakobwa hitamwo umukunzi wawe muri bajya nimba utacanganikiwe abantu sinzi baca baratwenga bakomera amashirimwe sikeye bashiremwe iyo video bayiraba nkuko haririmbye ngo ndabona ngo mutabonye ngo umeze fresh umukunzi wawe ubone ko udacanganiye. Sinizere ko mwayibonye hacaza novuga FANNY LAVINE acarakira mugenzi wiwe pito novuga Noraske acarakira mugenzi wiwe novuga FANNY baramumuhereza batamvyi baratamba urabona ko vyari bimeze neza sana hama haca hakira ijambo novuga mushiki wa FANNY mukuru je novuga ko ari mukuru ko niyo tukunze kubona ni mukuru arakunze no kumushigikira cyane novuga mutoyi wiwe cyane mu bikorwa byinshi bya FANNY tukunze kumubona mu bikorwa byiwe byinshi cyane arahagarara avuga ati abwira Noraske ati kaze mu muryango ubu twamaze kuba kimwe abavyeyi turabasangiye ubunye tumaze kuba umwe ubu nta Noraske canke ntande
ubu twese turabokwa Bonito, ubu twese turabokwa Juvenal, turamaze kuba ikintu kimwe. Tubifurije kuba novuga urugo rwiza, kugira urugo rwiza. Vya bintu bakunze kuvuga bati muraba amakara ni mu burubeya, urugo rwanyu tuzorushigikira mu bihe byose, haba mu magorwa no mu marushwa, nkuko abavyeyi bacu babifurije. Ijambo rikomeye rero yaciye ashira ko novuga grand sœur wa Fanny, rikomeye ryaciye ritumana Fanny biranga ko yihangana, amosozi acarakoroka. Ndaditeba ko gatoyi yamubariye ati uramunezereza FANNY LAVINE, uko natwebwe turamukunda turagerageza kumunezereza. En fait yavuze ati uramunezereza FANNY LAVINE, ubwo nyene yarivuze amufashe ku rutugu petite sœur wiwe. Fanny biramunanira, amusoza arakoroka. Muramuzi Fanny ko ari emotionnel cyane. Grand sœur wiwe nawe nyene yamufashe ku rutugu asa n'ugomba kurira, ariko arigumya kuko si bose amusoza bari hafi, ariko aravuga urumva ko ari umuntu yashaka kurira. Yes, amubwira ati uramunezereza, abwira Noraske azenezereze petite sœur wiwe ariwe FANNY LAVINE. Abavyeyi bacu batwesheje urukundo itugira tujana kure n'umusinuko umwe wabaye twese tubabaye uzotwe hafi natwe tuzokuba hafi. Turakunezerewe cyane uvukanye wacu, uri umukunzi wacu igihe bidashira. Ubu tubara abavukanye, abavyeyi bawe, abasore bawe, FANNY LAVINE uzomunezereze cyane, tumugana tugacana. Twebwe niwe turakuvuga rwose, uzobera umubere mwiza. Muze mwubake mwese akarereko, turabakunda cyane kandi turabanezerewe. Umugozi mukuru abayobozi baduhuza. Kurundi ruhande je naciye nsubiza ubwenge inyuma, nibuka ibiganiro twagiye dukora na FANNY LAVINE, inahiziwe nyinshi yagenda aratanga kuri Step Media, kuri Bujahita aho narankorera, byinshi yarabivuze ku byamubayeko. Urazi ko Fanny yarakomerekejwe cyane mu mutima, nico twokwita abagabo, navuga abo bagenda barahura kurujya bavyaranya abana, mbese n'abandi bagenda bakurikira mu nyuma batigeze baronkana ko abana. Urabona ko ari umuntu ujaka yakomerekejwe n'abantu benshi cyane, umutima wiwe usa nuko wahuye n'ibibazo byinshi. Rero kumva grand sœur wa Fanny abwira novuga Noraske kuriya, nuko yarazi yuko petite sœur wiwe bakeneye umunezero. Ikintu cyambere FANNY LAVINE yarakeneye nukunezerezwa no kwibagizwa ibihe yo yaraciyemo, problème yo baraciyemo zose azibagizwe, atoba avuye muri vya bindi ngo asubire muri vya bindi nyene, ahubwo bati va mu bibi uje mu vyiza. Nico yaramubariye Noraske ati uranezereza petite sœur wanje, umubere umushinga nawe mwiza, umubere umugabo mwiza, nazokubera umufasoni mwiza. Kandi turizera ko bizogenda neza cyane. Urujya rugo genda kwizera sana, kuko bose n'abasenzi, bose bafise Jesus mu mitima yabo, bose bafise Imana mu mitima yabo. Rero akubwira ati yo wizera ugafugira Imana mu mutima wawe, ibintu usanga bimeze neza sana. Ukunze wa Step Media twiyaga byinshi nitwoheza, ndakubwira ati yari mariage vraiment aritabiriwe n'abantu benshi cyane. Ikintu cyita insinzi y'abantu, batu bengi sana bari bayitabira uvuga ubwo ruvago rwa FANNY LAVINE hamwe na Noraske. Biraboneka yuko kwa ruguntu ko ari resultat nziza ku bibazo bari baraciyemwo, hanyuma bakaronka abantu benshi babashigikira nka kuriya. Ni ibintu bisa neza sana. Je ku bwanje novuga ati nka Step Media serikiye Step Media no bifuriza yuko borondoka bakagira unuvuga uruvyaro rwinshi cyane, abana babo bakagira ingabero nyinshi zigiye zitandukanye, bakavamwe abakuru b'igihugu, bakavamwe n'abantu benshi bagiye batandukanye bakomeye cyane mu gihugu mbese no kwisi yose, kandi urugo rwabo rukabakarora no ku bandi bose. Bijya babavuga ko bikaba contraire nivyo mwe muzobereka. Dusubira inyuma ndababwira yuko umuntu bujyanye yumva icyo ashaka kumva, kandi umuntu arinze avuga Imana itaravuga byo nivyo ndabwira ati ndakubwira ati when Jesus say yes nobody can say no. Umva ivyo wogira byose, when Jesus yavuze yes nobody can say no. Ndakubwira ati rero twega byinshi twaheza kunza Step Media kuri 5 kwa runovuga wari umunsi wa FANNY LAVINE hamwe na Noraske. Bientôt tuzohabwa novuga save the date kuvyereke mariage yabo, ndizira ko bizomeze neza sana. Udasiba kugira subscribe no guhereza abantu benshi kugira ngo bazokwama bakurikirana ibikorwa byabo kuri YouTube ya Step Media 5 kandi very soon tugiye guhabwa ikiganiro cha FANNY LAVINE, tuzosubira naho gutaha uri kumwe na Beni. Bye bye.